ubuntu bwawe nibwo nshima n'imbabazi zawe zitagira akagero zo kwama ndirimba haleluya kuvyo wankoreye. Kaze bakunzi ba K90 TV, kaze mu kiganiro cyacu cy'uno munsi. Nkuko mubona turi kumwe n'umushitsi gwiteka cyane hano mu jeune akiri muto cyane, agira twiganire ku byasanzwe akora nko tusanzwe tubigira, batwiganira ingene bakora iby'imyuga canke bakoresha impano zabo n'ingene bazikora kubo tuba dufise icyo batwakiriye. Kuno munsi rero turi kumwe na Tresor Shuja, nivyo? Ya, Tresor Shuja. Tresor Shuja. Mu buzima busanzwe Tresor Shuja wo muvuga gute? Tresor Shuja mu buzima busanzwe n'umuhungu akunda Imana, yubaha Imana akijijwe. Muko gukunda Imana usanzwe ukora iki mu buzima bwa misi yose? Mu buzima bwa misi yose ndi umu engineer, ndubaka amazu, amabarabara n'amabaraje ndayubaka byose. Warahezagiye. N'amazi hydraulique unkeneye sisi. Ego, haruhande mu warase n'ingabirano yo kuririmba. Ya. Sanzwe n'umuririmbyi w'indirimbo zo kunaza no kutazira Imana. Ego, navyo twavuga tuti biri mu buzima bwawe bwa misi yose, biri mu bikorwa byawe byo n'ubuzima bwanje. Buzima bwanje. Hanyuma mu buzima bwawe bw'uririmbyi mu gukurimba indirimbo zo kunaza no kutazira Imana, ubu bishasha n'ivyaha. Iyo bishasha nuko tuguma dukora kugira ngo abantu bose bumve ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo aho bari hose. Nivyo bishasha. N'ubu hari indirimbo tuko turitegura zaheze muri studio, tuko turitunganya kugira ngo tuzozisore n'amasanamu. Abantu babona indirimbo bumviriza ubutumwa bwiza buri muri izo ndirimbo. Iyo ndirimbo, izo ndirimbo ziko zirakorwa nizahe? Indirimbo ziyagize Imana zifise message. Amazina yazo. Amazina nobwira imwe vuba turiko turayikora amasanamu yitwa ubuntu. Ducishize ko ubuntu twumve. Ubuntu bwawe nibwo nshima n'imbabazi zawe zitagira akagero zo kwama ndirimba haleluya kuvyo wankoreye. Merci beaucoup. Inyuma yo gukora izo ndirimbo z'amasanamu, mbega ubundi butumwa uri kubandanya gute? Kuko mu butumwa bw'umuririmbyi hari ukwegeranya abantu, akabashira mu biteramo, akabateramisha babwira ubutumwa bwiza. Mwebwe ibyo muravyiyumvirako? Icambere twiyumvira gukora igikorwa cambere Imana yadutumye gushikira abantu mu ngo zabo, mu mazu yabo. Ico kintu turagikora. Hama tubabwira ubutumwa bwiza. Hama n'umuziki, urabona ko isi yagutse, ariho ahantu heza ho gushira ku muziki wawe, gushira ku butumwa bwiza bugashikira n'ubundi atari no muri kino gihugu. Ni kuri ku mbuga ngurukana bumenyi zacu turaziikoresha: Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok na YouTube hose, kugira ngo ubutumwa aho mazina dawushiriyemo amazina naya Tresor Shuja uko nyene. Urumva Shuja azibiri hari inyuma. Mu butumwa bukabashikira. Hama ivyerekeye biteramo navyo imisi yose turasenga dimanche kuri Trinité Internationale mu Buyenzi. Ushaka gutazira no guhimbaza urahawe ikazi saa 10, isaha 4 zo mu gatondo kuri Trinité Internationale ni mu Buyenzi nyuma y'isoko. Igiteramo muri rusangi tuzobamenyesha igihe kizogera. Mugabo ushaka gutazira no guhimbaza imisi yose no kubana natwe kazi. Ego, tugaruke ku bihe byawe gitangura ubutumwa. Byaje gute? Wavyumviriye gute? Umuhamagaro wumvise gute? Umuhamagaro natanguye kuririmba nyene bisanzwe muri eglise, muri chorale. Mugabo umuhamagaro wo kuvuga reka nje muri studio nandike ngiriki, sinovuga ko watanguye ukunuko. Nasanze gusa nandika, naranditse indirimbo ya mbere hari muri 2011. Indirimbo ya mbere twari kumwe n'uwundi mugenzi wanje twakorana yitwa Frank Mzazi Shuja. Ndandika, turaja muri studio turakora, tumva biraciyemwe.
muri twebwe aguma hadudubiza ingabire vuga nta kundi si twege tubikoze reka tubandanye gusa nuko byaje nuko byatanguye ya umuntu ariyumvira ati mbega wewe ukuntu usanzwe ubikora mu mwaka araza nk'indirimbo imwe cyangwa zibiri zitatu kubera iki ubihitamwo kubikora uko biva kuki ya urazi gituma mu ngabire mfise cyanye mu ibango mfise sinkora kugira ngo niyamamaze ariko ni kubera Kristo ayamamare rero ututegeza kwicara hasi ukarindira ikimana ivugana nawe tubikoze ngo imisi yose indirimbo birashoboka kubera ufise talent mugabo ugasanga ukutanga ibintu wewe wishakiye atari Imana ishaka niyo mpamvu usanga rimwe murashobora gusora indirimbo zitatu zibiri imwe zine jewe ndabishatse nosora na album na album nko mu mwaka canke mu mezi abiri kubera ingabire ndayifise ariko ntibiza kumviriza ikimana ishaka ko mbwira abantu ego none uri kuririmba indirimbo zawe mbega uvoma hehe ajya amajambo mwe muyera niwe yama ndasoma ijambo ndadwebera mu ijambo mwe muyera akakubwira ati koroka hanini umuntu aribaza ku baririmbyi baririmba zino ndirimbo zo kunaza no tazira Imana hari abavoma mu buzima bwa misi yose abashima ivy'Imana igira mu buzima bwa misi yose nabandi bagira bati reka ubu ndi amajambo ave neza na neza ati uyu murongo muri bibiri biranyuze tiza buri ndayumva neza ati reka aya majambo ndakoresha mu gusora ururimbo rwo kunaza no tazira Imana wewe ivyo ubwo buryo bubiri twavuga bubiri cyangwa butatu ntabwo wigera ukoresha urazi mbona formule no vuga mfise ariko bivana nico Imana yashize ku mutima wanje ndasenga ndasoma ijambo ry'Imana ndumviriza ikimana ishaka kumbwira urumva kuko mvuze nandike no kwandika vyinshi mvuze nkoreshe formule nusanga nako aba formule ni menshi yo gukora umuziki mugabo uratekano kumviriza ikimana ikubwira arico wandika nta kindi ego abaririmbyi baririmba indirimbo zo kunaza no tazira Imana benshi baskunda usanga ata amasana mu bafitiye indirimbo zabo kwera ni ikintu kimwe mu bisaba uburyo kandi bwinshi wewe bigenda gute ko twumva utegura amasanamu urafise abagufasha abakuri inyuma je ndashima Imana kabisa ni Imana ibikora ni Imana ibikora no gukunda umurimo w'Imana n'abandi bashobora kumfasha sinikora na jenye nabwiye ko ari managere ariyo n'abandi niyo twara dukorana bose bari nyuma yanje managere niwe acagufasha byose mu bijyanye n'umuziki managere uburyo muziki iki mu buryo uburyo arakontribuwa n'abandi kugira ngo igikorwa cy'Imana kiduge ego muri ubwo butumwa bwawe bwo kuninahaza bwo gusora indirimbo zo kuninahaza no gutazira Imana ibi tuvuga ibigeragezo canke utuntu inzitizi umuntu agenda arahura nazo ni nyinshi birashika inzitizi ya mbere cyane ku bantu bakora gospel promotion kugira ibikorwa vyabo bishike kure niyo nzitizi ya mbere mbwa ibindi byose birasanzwe ibindi byose ni abandi promotion ntayo ibura gute na muri turabantu bakabangira canke ni na radio canke ibinyamakuru bikibe umwanya indirimbo zo kunaza no ni ibinyamakuru biha umwanya muke indirimbo zo kuninaza Imana ariko hariyo n'ibindi binyamakuru byahariye umwanya wabyo gusa mugabo ni bike kuruta ivyo bindi mu gihugu ni bike okay nka bibiri canke bitatu mugabo bindi ni nka 10-15 urumva uvugijwe canke uvugijwe hano habiri hatatu uwundi akavuzwa hano 10 urumva haca hamigwa haca hanigwa mba nakazi kiwanyu ko camusaba Imana ndazi Imana yagiye izobikora tu tiko turarangiza ngira bafise akajambo ariko kandi umaze twizeza indirimbo yawe shashigiye gusohoka vuba indirimbo yanje turacyakora amasanamu
urumva sinovuga itariki sindi umu direct sije nkora amasanamu ariko urapanga uramubwira ati ndukora ati ndifuza ego izoba yasohotse ya ndavyifuza ko mu mpera z'uku kwezi kwa December dutangwa izoba yasohotse mugabo sino sezerana kuko sije ndabikora kandi vyuma nibisezerana mugabo tuko turabikora yego duhegeje gukora gushutinga niyo nzomenya birashobora gutomba nga itariki ni mukacupa ngaca ndababwiye ego akajambo rero kanyu mutubwire bariko baradukurikirana ya ndabakunda mwese aho muri hose yareka mudushigikire kugira ngo igikorwa c'Imana kigere kure ni muje kuri YouTube yanje mugire subscribe kuri YouTube mwandike Tresor Shuja ucubona hajya hari nibikorwa maze gusora muraza kubibona Instagram mugire Tresor Shuja nyene mu following kugira ngo tuzobane Facebook nuko nyene na TikTok nuko nyene ndabakunda Imana ibahezagire ya bihezagize rero ururimbo rumwe mu ndirimbo zanje kubana nawe umunota umwe biruta imyaka igihumbi muri iyi si na wundi wo kwisekwa uri umwe rukumbi nyemerera ndakwigere mvome ku mazi y'ubuzima nyemerera ndakwibwirire ikiri ku mutima. You are the one and all in Jesus, my Redeemer. You are the one and all in Jesus, protector. Nyemerera, nyemerera, nyemerera mwegere. Nyemerera, nyemerera, nyemerera mwikirire. Amen. Yo. So turashimira mwebwe mwese mwako murakurikirana iganiro cyacu kuri K90 TV. Turashimira ko badukurikirana n'abandanya batukurikirana. Basabe mugire subscribe, like na comment. Mwandanye mutukurikirana. Ciao.